Ico twobahanura ubwa mbere bwo no gukurikiza amategeko, hanyuma bakabanza kuraba intumbero nyamukuru y'igihugu. Intumbero nyamukuru y'igihugu nuko ayo matora aba. Uwujejwe intwaro yofata minenegwe iki gikorwa twimirije, ntiyobazi ico ajejwe, ntiyobazi ico yagenewe nk'umurongozi. Uwo nawe tuzatumubwira tuti tukinjurire ko tuvyo tugomba gushika mu gihugu cacu ciza c'Uburundi. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora seni mu Burundi kuri uwa kabiri watunganije ikiganiro ku matora yimirije. Muri ico kiganiro catumiwemwo abarongoye imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi, kwari ukubamenyesha ikiringo c'amatora n'ibibanza azoberamwo. Abanyamigambwe ngo borarika abenegihugu kugira ngo bose bazobashe kwitabira amatora yimirije. Ku banyamigambwe twifuza yuko bofasha mu kurarika abenegihugu n'akabanywanyi b'imigambwe bitaba ayo matora. Tugasaba inzego z'intwaro hagati mu gihugu korohereza abenegihugu kugira ngo bashobore kuronka impapuro zisabwa, bashobore kwiyandikisha. Ku bijanye n'ikirangamisi gisa n'ikizogorana kubahiriza kubera kije kagiturumbuka, userukira umugwi utunganya amatora seni yamenyesheje ko bokubahiriza amategeko. Ico twobahanura ubwa mbere bwo no gukurikiza amategeko, hanyuma bakabanza kuraba intumbero nyamukuru y'igihugu. Intumbero nyamukuru y'igihugu nuko ayo matora aba. Ingorane zoshobora kuza zitewe n'iki canke kiriya, turi kumwe tugashobora kwitorera umuti. Nayo waserukiye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, ati uwutohagararira ibi bikorwa ntiyobazi ico ajejwe yoca yegezwayo. Byukuri uwujejwe intwaro yofata minenegwe iki gikorwa twimirije, ntiyobazi ico ajejwe, ntiyobazi ico yagenewe nk'umurongozi. None rero fashe kano kanya kugira ngo mpumurize abafashe amajambo bose, abahumurize ndamenyesha yuko umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, twafashe kandi tuzobana dufata ingingo kugira ngo ntagire uwujejwe intwaro n'umwe yoza gutoba umugambi w'igihugu w'amatora, kuko ntiyobazi ico ajejwe. Uwo nawe tuzatumubwira tuti tukinjurire ko tuvyo tugomba gushika mu gihugu cacu ciza c'Uburundi. Aha rero mbwire ba musitanteri baba bari ngaha n'ababura amatari, eka mbere n'abatwumva bose gushika ku bajejwe intwaro ku mutumba, yuko iki gikorwa ari igikorwa c'igihugu kandi gitegerezwa kugenda neza nk'uko indongozi z'igihugu zama ziriko zirabivuga yuko dukeneye ko amatora agenda neza, uwurushije abandi agarongora abandi, agaserukira abandi, uwurushijwe nakemera ko yarushijwe. Aha rero ntidukeneye yuko hari uwujejwe intwaro n'umwe yokwigira sindabibazo.